gusa iyo ngeso uyihebe ingeso yo kuza gusakana nk'abapolisi acha kabisa yo tabia ugurura biki nimba ndara kumukaze black white amajini yacu niyo dutegese kwisiga kujya saa sita ujya makofa ntabwo arujya icyo mbona mu mwanya uhavujya makofa iyo usanga mpagaze ngampaye nihagarika je ko numvise pipi ko ntajya muri toilette iyo usanga mpagaze ndiko ndabure kuri hariya byisha bigenda gute aho ntashobora kumeba kubera ibintu nk'ibi nabantu benshi cyane bamaze kumubwira ibintu byinshi kugira mpebe byaranze nabantu benshi bamaze kunyinjira mu matwi kugira ndamuhebe byaranze ego ndavyanse wewe nibufise ibyumbaza ibyo wateguye tugira iganiro tufanye interview amahweze ugende uzareze igipfumu my friend umufumu yambara impuzu yirabura ni ya rouge canke yera nivyo bintu bitatu na decoration yo mu kazi kiwiwe ni igitambara cirabura ca rouge canke cera none bashaka twambare gute twebwe baga genda urabe inzu yanje turi bangaye genda urabe sinzi indaya y'umukobwa turi bangaye twe dukina kujya nyene nibajya jewe butoyi mutamajirari sisi hati abamenyesha apana apana kuruse fungi bitu gani nabonye Abeli apostinze avuga ati naho izi mpuzu atari mico y'abarundi mugabo ndabona ko iyi film iza ko bimeze neza bo twari niyo mpamvu muzana bwira ikintu kimwe mwebwe mwarishize mu ibintu kandi ibyo bintu bizoba kwegera nko ngano guha n'amakofi mani mpane tuone bitu gani mbego rufunguza rutaye wa muhunga basha narubuze rero ndarubuze n'ukuri niyo mpamvu atamuntu numwe wakera niyo mpamvu atamuntu numwe wakera igisuciwe cyari gifise inzobe nawe ufise inzobe guta igisuci ategezwa kwirabura igira 100 metre kandi ndabivuze umukobwa wese zosubira kugirana ikiganiro distance ya 10 metre simama pale usezere hagarara STV every story matters. Hello guys, bakunzi ba STV, j'espère que vous m'aidez bon, je m'aide fresh kandi sana. So rero uno musimu yazira ndi mubiki. Kwanza mazina mutebene wacu, basaza bacu, bashiki bacu, bapapa wacu, bama wacu muri mu bihugu bibanye bigiye bitandukanye biri mu mpande zine z'isi twavuga ko twakunda kandi sana. So rero ndi mukanyosha sidi kwa wetu. Naje kuraba umuntu witwa Bukuru. Bukuru akina kwa mutamajaro Bukuru na butoyi. Butoyi umurazi ko afite umugore. Sasa rero abagaha ikibazo ibintu vy'imango z'abantu utanasiyo kwawo usanga ari ngorane usaharuguruye kandi mu rupangu mengana n'abantu bahari tugeze gukora ikiganiro ari mu ziramazani acavuga ngo jewe juste nyine ibintu ndumva ko ari muguruguru bitubyeho kuvumbura murazi ko tabitabwa ntawe bigwa nabi bona menga haruguru ikuntu kuru usifungi hapana nioga acha vitu vya hivyo njo unataka ushaki nibiki ni sawa kwanza vipi musaza nawe urashobora kugira ibintu nk'ivyo musaza bigize mwese nimurakumvaga bangire nikindi gihe je nta kiganiro nzosubira kuba nta kibazo basi none ko winjire mu nzu yanje kungu ibisha nifunge mbisangare funge wapi none ushaka iki oya sha dukora nuko muhungu none kiganiro ndeka ntugare basi mwango reka ntugare umwango basi simama hapo ugare kugira uramaze kumfasha kuri iyi nzu narimo basi ndagufasha toka sasa mbibe kumenya iby'umudemu niyo mpamvu muzana bwira ikintu kimwe mwebwe mwarishize mu ibintu kandi ibyo bintu bizoba kwegera nko ngano guha n'amakofi mani mpane nukuri kwizina ry'Imana wambwiye urumva tugira ikiganiro mu gitondo raba amasaha ujiko hama mukacamuza erega ndufata tuboka mugurura na porta reka ndambwire nyene inzu arondera imbaga ashire ngaha kugira tutubahane nipishene funga nawe apana Bukuru Mungu wangu kuraje kufunga hamwe womenya amahera mperuka kuri iyi nzu ngekuwa kuraniza apana okay muncha make gushakike sha dukora ikiganiro ushaka dukora ikiganiro kandugarira umwana oya ndaza kuraba kwanze umuntu ari ngaha nimba ndara kumukaza ugomba oya sitaki uge abamenyesha apana apana kuruse fungi bitu gani kuru acha kufunga kandi yarabugaye basi mama uzo ndarutaye ndagura iyindi gufuri nshasha darubaye akuru tuone bitu gani mbego rufunguza rutaye wa muhunga basha narubuze rero ndarubuze n'ukuri Jesus Tishakura umuntu ari ndani si maajabu
ndarukurondeze kandi ndakwemeza ikintu uravyumva yego mugarika ndakwirondere warutora none uje tugira ikiganiro canke uje tugwane Ujo kibazo je niko ndakubaza ubwa mbere ari bwo bwa nyuma nukuri je nawe nta kiganiro uzosubira gukora kabaye kabiri ntaco basi yo Yerome kuri nuguru basi mamazi ngoma tatizo gani ngoma basi fungua okay mbwira ikibazo ufise basi shaka umuntu ari ndani ugurura biki nimba ndara kumukaze Sishaka vyo kuraba aho byama. Nimba intuzenya imbabura igitanda umukaze ibase ivyombo byose biri ahantu hamwe. Ntako waida sinone bisanzwe no. Peleka uko. Mutakora kubivuga ngaho abantu bagire ndavyanse. Wewe nibufise ivyumbaza ivyo wateguye tugiganira tufanye interview amahweze ugende. Mune urawe kwa na just nakubwiye mbwana twateguye ko nza kuza kuraba. Tondo nuko biri kuzaya amasaha. Musi mu gitondo. Erega sister nizira. Wabigize wibaje ko je ndi kumwe n'umukobwa. My friend Jesse nja muri zo ngeze. Abusanga wana mwugaranye turabe. Ikorido. Nimuza ndabwira. Jewe reka ndakugururire hama ugende urabe ugasanga y'umuntu ntutinye no kubivuga. Kano ndabe. Byatube mwanamke bikwanza byapa. Unasema uongo. Simiro sibisi. Hariho amapapa ya Mutamajirari ngaho n'ibirato bya Mutamajirari n'ivy'iwanje nta bindi. Kakubesha. Sawa ngenda. Jewe. So no musiki tano ndaraba. Shike. Yego. Uze kumsangayo. Oya, ndabike wegenda nenda. Sawa. Bakunzi ba Steve. Turabe. Kumusanzwe wubatse rega n'amakuru nari mfise. Sabaso atamajya kunywa basi we naye. Natoka. Icakwinjije hiyo nubusu utwa gusurabe umukoho bari umuntu ugarumwango rero hakintu nakimwe babonye. Oya man. Sinzi ukusiga ujeje umutekano abapolisi bavyuka gusaka inzu z'abantu. Ndabe musigitanda. Bitu gani? Afana ba Steve ne. Biliva hiyo. Subiri nione. Hakuna mtu kweli? Babwire. Sikuingia gusa sisi mchumba. Babwire rero. Sinje mchumba. Babwire. Nabonye muri saro na muntu ari. Sinzi mchumba nawe. None usigara umupolisi kuzindukira abantu kubasaka mu mazi. Baraguhaka. Ndi nyumba. Tora nikaye gintu zenyu raba bandiswemo. None ndabe. Ikaye ginzu. Riri he? Tuli hapo. Wewe iyo ubidara makuru imisi rero. Ndabibwiye andi na boss wa As TV. Nta kiganiro je nsusubira kugirana n'umukobwa. Kuko urumva yagombye ubusutwa kugira mparaze. Erega twara tuvumbura we. Tekereza tulia. Jewe rero nawo wumvumbura gute nta kintu kimuzoba. Je ndubase my friend. Yego. Ubase nande? Nubase no bita madame la représentante. Représentant légal. Représentante. Elle présente tous les filles. Urumva presenta abakobwa bose abasigaye bose ni nabavyeyi banje. Umviriza umuntu wese aba mwiza ku musheri wiwe. Ni mwizi wawe. Rero jewe mvuze nti ntitumuharire ko mvuze ati ni madame la représentante. Elle présente tous les filles. Le reste c'est ma mère et ma abahe basuzoyera ari hafi. Ugomba wiye. Muzova mu ndogera umusheri basha ndagoye. Abantu benshi baranyote. Usanga mu Canadien. Cyane mu Canadien. Numero ziwanje ari kuri profile yanje naramushize kugira mubone neza. Ntenda muborasha na muzungu kwe. Nyimba atari snap. Okay, mbaza rero ibibazo wateguye kumbaza hama ngende. Gusa iyo ngeso uyihebe. Ingeso yo kuza gusakana nk'abapolisi. Acha kabisa yo tabia. Asindasubira. Bakita Kanyamuji na gwanko. Akanyamuji ndo uniamkia hivi. Sikukuamkia tulipanga saa 2 nikasema acha nikuje saa 5. Saa 5? Sasa ndo wewe tulipanga. Aje ugiye njubugari none nimba tukuje ubugari saa 6. Ya ujya makofa nta bugari ujye cyo mbona mu mwanya uhavuja makofa. Iyo usanga mpagaze ngampaye ni hagarika. Je ko numvise pipi ko ntaja muri toilette. Iyo usanga mpagaze ndiko ndabure kuri hariya byisha bigenda gute? Umugore warago. Uringa utawihagarika nyine nta mu legend w'umuhungu pipi aje muri twada agarara ku mwango agashukura hari gasha bigenda gute aho rupango barunuka nyimbe ariko kwa mubigira hari abantu bagijwe guca bagira neza bakubura bahakoropa fresh Bukuru rero nashaka ndakubaze hari afishe yasohotse film yitwa Kirezi ya Mr Sami juste ni film mwari mwambaye
basi nakuja kwa Nigeria bakina amafilme nabonye Abeli apostinze avuga ati naho izi mpuzu atari imico y'abarundi mugabo ndabona ko iyi filime iza ko bimeze neza bo twari twambaye ibintu bya bavuze ngo mwari muhenye bamwe ngo ububere ngo bwari buri hejuru nababesha bavuze uko nababesha kandi rero n'igitega aho twayikinye iyo filime bararungise n'abajejwe intwaro kuko twayikinira mu misozi rero hariya muri ville baca barungika abantu gende murabe twumva ngo hari abantu bari gusa baye bakina ibintu bari gusa baca baraza abantu bajejwe intwaro baraza kumbe mwambaye twe tubona mwambaye neza ari fresh ari ibintu vy'imico baca barisubirira inyuma rero abantu bavuga uko no gutyoza abantu no gushaka kugira kuducafuza mugabo ni mico y'abanyafrika niyo twari twambaye n'u Burundi burimo none kera bambara gute kera bambara tubindo none ikindi nigiki ntibafuka bakambara n'ivyo munsi abahungu bafuka gusa niyo mpamvu atamuntu numwe wa kera igisusu ciwe cyari gifise inzobe nawe ufise inzobe gute igisusu cyategezwa kwirabura bivanye n'ukuntu bagitwarira hejuru uravyumva rero twebwe uciye gifise inzobe cyane gifise inzobe kameme twebwe impuzu abahungu twazambarira bacita igikoyi kikamanuka makefu aho ndahenya abakobwa aha hose uko aka niko kari hanze no guhera ngaho kumanuka bari bambaye aho barahenya iyo ni mico y'abanyafrika niko bambara kandi filime nziza cyane Kirezi ni filime nziza cyane iryoshe nta filime ndabona kwa Sami canke ndakina kwa Sami izo biryoshe kuruta iyo Kirezi yasumuryo akinyurika piripiri ndika piripiri naramubwiye Sami my friend mu kapiripiri no murinda bereke ndakwereka kaza ati wewe tekana mwana ari umusirikare bijya filime je nafamba twe turi abasirikare nukuri umuntu atazora bijya filime azobahomvye ikintu kinini cyane yego kandi filime muri ko murakina kwa Mutamajara yitwa Inzoka y'umukobwa abenshi bagiye baravuze ngo murifanya kopi y'ifilme y'Igitanzania yitwa Binti Nyoka ya Kepi na ntuze abantu baravuga abantu bavuze ngo ni zina twarakopiye none Binti Nyoka ni inzoka y'umukobwa nyatari sana twe ni twakopiye nta mpamvu bavuze ko mwakopiye zimwe ndakubwire vuga yego yimbwira ijya filme y'Igitanzania hari mujya mukobwa w'inzoka donc byerekana ko ruda yambaye niko sisi yambara byatanduka ku Majid Babi sisi Majid Babi ya Mosi gira yambaye mauve kandi abantu bari bane filme yatangaye bane na muri bane twebwe baga genda urabe inzu yanje turi bangaye genda urabe sinzi indaya y'umukobwa turi bangaye twe dukina kujya nyene nibajya yewe butoyi Mutamajirari sisi haje kuyongera ko umuntu yongera ko babiri ni Alice wo kwa Mutima na Zebedi tubasi twebwe ntitwakopiye abantu bavuze ko twakopiye bavuze kuri kajya ka episode ka mbere mugabo ntibari bwarabe neza mugabo ababandanye bose bayiraba babona yuko nta kantu na hamwe twigeze dukopia nibisana nawe bihuriye turicara je na Mutamajirari ngaha mu nzu twandika niturabanga ujya ngo bageze heba twe turandika ivyiwacu tukaja gukina tugaposta sinzi ko mubona ama commentaire kuri Facebook Jera mandasoma kuri Facebook nsoma kuri YouTube kuri Facebook bari menshi kandi abantu kuri Facebook bari complicated sana kuri YouTube nta musi ndabona bakopiye iki abo ikintu bavuga ati nuko baradutevya kuduha iyo nuzenya abandi bakavuga juste Munzu muhindure look nini ngo umviriza ndakubwire abantu benshi bavuga kwa Mutamajirari none bivanye na story kuntu bivuga hajya Mutamajirari yo hindurira hehe impuzu oya si Mutamajirari mwebwe juste bapfumu umufumu n'umufumu wahe kwisi wabonye hindura impuzu oyapana guhindura ngo mwambaye juste impuzu sare zigipfumu my friend umufumu yambara impuzu yirabura ni ya rouge canke yera nivyo bintu bitatu na decoration yo mu kazi kiwiwe ni igitambara cirabura ca rouge canke cera none bashaka twambare gute tupfumura twambaye amaboka nivyo bashaka canke dufumure twambaye gute intuzenya ama costume warabonye umufumu afumura yambaye costume impuzu twambara z'abafumu zijya nyene kandi byo twisiga by'abafumu nibijya nyene kandi umufumu wese bivanye n'amajina afise afite systeme yisiga rero nimba twisize black and white black white amajini yacu niyo dutegese kwisiga kujya tuma ko mwana niwe niwe uragenda urabahige bede yabagize ariko ujya niwe yaduforome arize bede yabaforome aradusora mugabo badaye nguvu zibanke cyo turasubira ibi mugabo aho igeze ahantu aryoshye cyane ego mbara na Facebook imaje kwa urumva ngo ni copy nta copy ibaho ni copy za konkuru cyane vugisha kuri kashoboye apana kuvuga ngo urumva ibi nabiriya Mutamajirari yabishuye yababwiye ati nta muntu numwe kwisi adakopia acabaha
abaha amaseri abiri avumye cyane muri East Africa seri ya Huba Tanzania ngira niyo seri ya mbere aha muri East Africa acabereka image bakopie ku bazungu urabona kopie kola telke arazifatanya arabarungikira kuri Facebook ikintu ciza ugikopie ukagishira mu kirundi ukakugira neza nta makosa kandi na makosa gukopie ukacubandanya ukopie ufasha kantu gato kakaba ide hame bisigaye ukimenya pas de problème nuko none kugira mutorane juste ijya kundi yanyu bamutamajaha juste mukinane mutamajera wewe na sisi byavuye kucanye muva hamwe bajya twakinanye kuva kira umuntu hajya tutigeze dukinana ni sisi gusa abandi bose ukutubona twarakuranye twakuze tubikina ku malaidi imisi mikuru y'abamizirima kujyanye n'utubona muri batatu nyene jewe butoye mutamajerari na Zebede nabandi nyene bahungu bimaka mwamura abanyamakamba mwese turababanye twese twaragenda rero tukitora tugakina nyene tukiri bato amateatre ibintu nk'ivyo ku ishuri tukakina ibintu nk'ivyo ko twiga mu etablissement imwe amwe ibintu nk'ivyo nyene turabikuramo hama badaye duti rero ibi bintu tubigira umwuga oyi Bujumbura cyara abantu bantangaza ngo twe twamanukanye Bujumbura hari abantu biyumvira ngo twamanutse kubera ko bende musaza je bwa mbere nza Bujumbura hari 98 duhunze intambara numbu bwa mbere mponyora Bujumbura 98 abo babivuga bari bwavuke kumbe ko mzee sasa hapo ngora miaka miwili lakini je navuze cyane na gatandatu abantu barabizi yego Bujumbura ni muhira turabaye Bujumbura imyaka myinshi gusa ntimari bwatumenye matumenye bibanye na comedy tu basi mimi nimesomea hapa Bujumbura mwaka mmoja nilikuwa nakuja sana Bujumbura mwese na mutamajaha twese mutamajaha yize nimbari imyaka itatu basi none sinamwatoranye gute bazi sisi yarigeze gukundana na Butoyi barahuye barakundana ibi vya filme tutarabi true story nyene true story hama barahebana bayebanye nimba Butoyi yaramupakinda yuko sisi rero abonye twavumye na turi kumwe n'abagasore n'abandi acaraza rero kuturondera inco cagiye kwa Isaac bashobora subira rero gufatana tubona uyu muntu ko twemeye gusabana ikigongwe basubire mu rukundo kandi tubona ari sharp arabishoboye reka natwe tuminyize mu itimina kare nta mukobwa dufise tuba dutanguye ukinuko na sisi nta yindi nzira niyo ego nivyo sina urakundana ntuze na sisi wewe bavuga ngo amutwa mugore bishika gusa sisi kubera yabyifashemo nabi abizana imbere ya kamera niyo mpamvu natwe twashoze kumucenga mwabije byose twavuze ngo urumva usabona rega wana butwani musa kuko butoye murasa visage mugabo majambo wona maneno mingi uzuzide butoye ya butoye bateri y'umwanya mwinshi biri faible bateri abari muri bateri faible muri mode avion mugabo jewe iri kuri kenshi igabanutse cyane 98% kenshi biri kuri 100% manake moto ni gapiripiri nyene washa so reka ndagushimire basi nta nubwo na kiraheze navyo narizi nende tunone kama tukubona mwanamke na hapa weye ntuzarishe mu cumba wabonye njama kumukazi oya ega misikura nani oya Jesi ninje mu miri twubahane kandi rero ubu nzorangirana ikiganiro nahandi nta bundi muntu uzora tugirana ikiganiro uramuzi umunkora ko aramuzi neza representant sasa unanishikia nini acha kuona nishika bana sibakunzi neza representant ndamuzi komantere uraza kubibona nga akubwire representant mubwire ico ndico imbere yawe ntansubire kuma nkorako igira summit kandi ndabivuze umukobwa wese zosubira kugirana ikiganiro distance ya 10 metres simama pale usizere hagarara abakunzi ba TV makoze udukirikana Bukuru merci beaucoup wakoze andi teguriyo machi ya retura pane guma mugira machi mase gutanga amahera ni mufise majambo agata list jewe maze batanze amahera gendura we kuri list representa mutumie franga hapana ta difra zana yo micro amafaranga mfise no kuri ndashobora kuguruza TV online nkazitana mwese nkabakazi amafaranga mfise sawa patro so kunzi ba STV makoze udukurikirana Bukuru tugani Okay, bakunzi ba ASTV, bakunzi ba Mutamajerari official, bakunzi ba film ndundi canke comedy ndundi. Turabashimiye cyane hamba bandanye mudushigikira. Bandanye mudushigikira nkuko mwabikora kare nkuko mubikora mubandanye mudushigikira. Jewe namamvuga misi yose. Mutamajerari official turi imfuvyi abantu b'Imana. Yego. Imfuvyi kubera? Turi bantu nikora ndakivuze nabi. Bantu nikora kwa masigura yuko kugira dukore nuko Mutamajerari ufisanga imfisaya Bukuru ufisanga imfisaya Butoyi ufisanga imfisaya tukaca dukora niyo mpamvu kenshi ubona igikorwa cyate byajya uburyo bwagoranye so amatimu menshi kandi bavuze ufise mahera saya ntuzenya n'izindi entreprise sizi
kandi ntizivangana. Attention, il faut connaître cette chose. Il faut connaître cette chose. L'argent l'argent de l'entreprise là, c'est pas l'argent de l'entreprise de comédie ou bien de film. Ce n'est pas la même chose. Ego. Murakoze rero. Gusa andi uza kumonta ikiganiro ibi bintu abikure mu silver. Ibintu miri aguma ansunika ngo agomba kwinjira mu zuka menga aramfasha kuyiriha mu bugerageze mu bikure mu sivyo. Abakunzi ba wanje abibonye ntiyo bishima. Bica guheba. Aho ya ntashobora kumeba kubera ibintu nk'ibi. Nabantu benshi cyane bamaze kumubwira ibintu byinshi kugira mpebe byaranze. Nabantu benshi bamaze kunyinjira mu matwi kugira ndamuhebe byaranze. Ego. Ahubwo je umbwiye ikintu cya representant. Nimba yarageze kuri 98% d'amour. Iki kubita kuri 100% nyene pam pam. Kuri 150. Oya ntirenza 100% ncameneka. Abakunzi ba STV makuze kudukikirana ndabakunda cyane. Bon naje kumuvumbura mugabo ntagwa ngo rurimwe murabizi. Sindagushobora. Ndiswe ingiya cumba nase gusezera gafu. STV, every story matters.